Umumenyeshamakuru Florian Irangabiye yaramaze igihe ari mw'ibohero, ubu aridegemvya. Yarayasohotse ibohero bivuye ku kigongwe umukuru w'igihugu yamugiriye. Ico kigongwe bacita la grâce présidentielle. Ndabibutse ko yari yapfunzwe yagirizwa icaha co guhungabanya inzego z'igihugu canke atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Reka tumukeze rero kubona yashoboye kuva mw'ibohero agasubira kubonana n'umuryango wiwe n'abagenzi, ubu akaba yidegemvya. Turakeje n'umuryango wiwe, eka mbere turakeje n'umuryango w'abamenyeshamakuru bagenzi we. Ntaworeka no gushimira umukuru w'igihugu yamwiyumviriyeko maze akamuha ico kigongwe. Ntaworeka no gushimira abamubaye hafi bose, Imana nibahezagire cane. Nawe kandi reka dusubire tumushimire ko yihanganye. Uno musi nagomvye ko twigira hamwe ico arico la grâce présidentielle canke ikigongwe gitangwa n'umukuru w'igihugu. Mbega ico kigongwe gihabwa uwari we wese? Gitangwa ryari? Haba habaye iki? Ico kigongwe iyo kironse biba birangiye? Ntavyo usigara ukwirikiranwako? Mbega nirihe tandukaniro riri hagati ya grâce présidentielle na amnistie? Kumengo birasa. Ivyo nivyo tuza kurabira hamwe uno musi. Ariko banze mwumvirize ingene ashimira abamubaye hafi bose. Ndanezerewe kubona nshoboye gusubirana n'umuryango wanje, mpejeje gusohoka ibohero rya Bubanza aho narimaze amezi, narimaze mu nyororo imyaka 2. Ku bwanje ni ikintu gikomeye ku muryango, cane cane no ku bana banje. Ku itariki ya 16 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024 sinzokwibagira ikigongwe nagiriwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kuri jewe ni ikintu gikomeye kandi no kuri we kirakomeye nk'umuvyeyi, nk'umukuru w'igihugu. Mu gihe yanyiyumviriye ko nzoguma nibuka ico kintu mu buzima bwanje, n'ikindi kigabane ciyuguruye mu buzima bwanje n'umuryango wanje n'abashigikiye bose. Ndashimiye abantu bose bateye akamo, cane cane ndashimiye ubumwe bwa Buraya, ntibaretse kunshigikira, barakoze uko bashoboye kugira ngo no musi ugere. Ndashimiye muri rusangi amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, iradiyo nkoreramwo, iradiyo Igicaniro, barakoze uko bashoboye kose kugira ngo sinibagiranwe. Ndashimiye amashirahamwe mpuzamakungu nka Reporters sans frontières, ndashimiye Tournora Page, ndashimiye Amnesty International mu buryo bwihariye. Ndashimiye muri rusangi abaharanira agateka kazina muntu, kuko mwibohero ahantu n'umwasi wawe wokwipfuriza kwabayo, naho yoba muto canke mukuru, n'ahantu umuntu yigira nkuko bavuga ngo ni mw'ishuri. Nizera yuko aho ngiye abantu baza kubona ko ndi umuntu asa n'uwakosowe nyene, nkuko igihugu cemera ko bikorwa. Yemeje kandi ko ubwo Burundi bushasha umurundi wese yipfuza, nanje ngiye guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo tubwubake. Ndashimiye na CNDH, nishirahamwe ryamfashije mu buryo bumwe n'ubundi, bambaye hafi, bakoze ico bashoboye, nabo nyene barafise ico baterereye kugira ngo nshobore gushika kuri uno musi. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Imbere yuko dutangura icigwa nagomba ndabasabe mufyonde kuri like, kuri subscribe, mufyonde no kuri kakazogera kugira ngo muze muraronka ama notification y'ivyigwa dutanga. Ni vyiza muze muravyitwararika. Reka tuduga kwijambo rero. Mbega ikigongwe gitangwa n'umukuru w'igihugu ni ikigongwe
gisanzwe, nico kigongwe dusanzwe tuzi. Ico kigongwe ni kigongwe kidasanzwe kuko gitangwa n'umukuru w'igihugu gusa. Nico gituma bacita la grâce présidentielle. Ico kigongwe umukuru w'igihugu agiha umuntu aza yaraciriwe urubanza, umuntu yabaye kondane, akigirira uwo bita umukondane. Iyo ukiriko urunguruza urubanza uburana, oya, aho ntushobora kukigirirwa. Umukuru w'igihugu ashobora kuguha ikigongwe cose canke akaguha ikigongwe igice kimwe, ni ukuvuga ngo akakugabaniriza umunyororo wari waraciriwe. Kandi aguha ico kigongwe ntategerezwa kwerekana igituma yafashe iyo ngingo, canke ashobora no kwanka kuguha ikigongwe. Mbega ninde ashobora kuronka iki kigongwe? N'umufungwa wese. Iki kigongwe nkuko nza nabivuze gihabwa umukondane, umuntu yaciriwe urubanza, agacirirwa n'umunyororo azomara mw'ibohero, canke agaciribwa n'amande azoriha. Ababwiye ko urubanza rwiwe rutegerezwa kuba rwaraheze, ico bita la condamnation définitive. Ikigongwe c'umukuru w'igihugu rero gihabwa abantu baciriwe imanza z'ivyaha gusa, ivyo bita les condamnations pénales. Ikigongwe c'umukuru w'igihugu ntikiraba ivyerekeye imanza z'amatati. Umuntu apfunzwe yagirizwa konesha imirima ya Murundi, canke nk'umuntu apfunzwe yagirizwa kurenga karimbi, kuvuga ngo uwo ntashobora guhabwa ikigongwe c'umukuru w'igihugu, kuko ico nico bita affaire civile, ni ukuvuga ngo uwo muntu aba yahawe ivyo no kwita les sanctions civiles. Uwo rero asanzwe yaciriwe umunyororo kubera ivyo ntaheza ngo ahabwe ikigongwe c'umukuru w'igihugu. N'upfunzwe kubera imvo z'akazi canke ico twokwita les sanctions administratives, uwo nawe ntashobora kuronka ikigongwe c'umukuru w'igihugu. None basaba gute ico kigongwe c'umukuru w'igihugu? Ushobora kuba uri mw'ibohero, canke uwawe akaba ari mw'ibohero, canke azojayo. Ni vyiza yuko womenya ingene basaba ikigongwe umukuru w'igihugu. Iyo rero wipfuza ikigongwe c'umukuru w'igihugu, uraheza ukamwandikira ubimusaba. Udashoboye kubikora, abandi bantu barashobora kubikora mu kibanza cawe, aho ni nk'abaryango, umuavoka wawe, umugenzi, canke umushingamateka arashobora kubigukorera, n'uwundi muntu yatowe na procureur wa Republika arashobora kubigukorera. Urwandiko rwawe rero ruraheza rukigirwa mu bushikiranganji bw'ubutungane, mu buyobozi neza na neza bujejwe imanza z'ivyaha hamwe n'ikigongwe. Mw'ubwo buyobozi baraheza bakiga neza vy'ukuri ko ukwiye ico kigongwe. Ni ukuvuga ngo bararondera amakuru yose akwiye kugira ngo bamenye yuko ukwiye ico kigongwe. Abo rero nibo baheza bagaca baha ico gisabo cawe umukuru w'igihugu, bakavuga bati vy'ukuri uyu arakwiye ikigongwe. Iyo bimeze neza rero, umukuru w'igihugu aca asohora itegeko canke decret, aca asohora urwandiko. Niko guru rero Florian afise. Iyo decret bitewe ku mukono n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere hamwe n'umushikiranganje ubutungane. Mbega uhawe ico kigongwe n'umukuru w'igihugu, ivyaha wari kurahanirwa
biba bifuditse byose. Hariho ikintu bita casier judiciaire. Iyo waciriwe umunyororo barawandikamwo, bakandika n'ivyo wagirizwa. Rero naho uba uhawe ico kigongwe n'umukuru w'igihugu, iyo casier judiciaire, iyo condamnation canke ivyo vyaha biri muri casier judiciaire ntibifudika, bigumamwo. Ugiye kukurondera ikintu babanza kuvuga bati mbega yoba yarapfunzwe, voilà, bavuze bati rero turakeneye umuntu atigeze apfungwa na rimwe, we ntujamwo kuko ivyaha vyawe biba biri muri casier judiciaire. Urumva yuko kabanye ukuntu, voilà. Ariko urashobora kugira ico bita la demande de révision kugira ngo iyo condamnation yawe bayikureho canke ifutwe, ico bita annulation de la condamnation. Akandi kantu, ikigongwe c'umukuru w'igihugu ntigikuraho amande waciriwe. Nimba bavuze bati apfunzwe umunyororo w'imyaka 5, azoriha imiliyoni 10, imiliyoni 3 zizoja mu kigega ca leta, imiliyoni 7 nazo zizohabwa uwo yagiriye nabi, zizohabwa uwo yatutse, zizohabwa uwo yakubise, zizohabwa, voilà, muca muvyumva. Izo rero ubwirizwa kuzitanga, utegerezwa kugira ico bita la réparation du préjudice. Igongwe rero gihabwa umuntu ku gatwe kiwe, no kuvuga ngo umuntu ni wacisabira canke abaryango ni wakimusabira, umugenzi, umuavoka wiwe. Iki kigongwe gitangwa ku gatwe k'umuntu. Nawe ushobora kuba uri mw'ibohero, urashobora gusaba iki kigongwe, hanyuma bakiga kuri dosiye yawe, mu gihe babonye yuko bibaye ngombwa ukakironka. Hariho ubundi bwoko bw'ikigongwe rero citwa amnistie. Amnistie ni uguhanagura condamnation ziba zanditse muri casier judiciaire. Kugira ngo izi condamnation zifutwe, nuko habanza kuba itegeko ridasanzwe ryatowe n'inama nshingamateka. Iki kigongwe rero coco gihabwa abantu benshi, gihabwa abantu mu kivunga, ntabari abaprisonnier bose canke abapfungwa bose, abari umugwi w'abantu. Ibitandukanye na grâce présidentielle. Iki kigongwe rero gihabwa abantu bakoze ivyaha bivugwa mu itegeko rigenga iki kigongwe. Abahabwa iki kigongwe ntibiba ngombwa yuko babanza kubimenyesha umwe wese. Iyo iryo tegeko ryatowe, wewe uzubona ushizwe mu bahawe ico kigongwe. Reka ntanga akarorero kaboneka kabaronka iki kigongwe bita amnistie. Mu 1996 CNDD-FDD yari kwiragwana n'igisirikare c'u Burundi, yari kicitwa FDD. Uwo muhari wari urongowe na Petero Nkurunziza. Bateze ico bita amamine antichar mu gisagara ca Bujumbura. Ayo mamine ahitana abantu barenga 10. Ivyo vyakozwe muri 1995. Muri 1996 ubutungane bw'u Burundi bwaciye bucira Petero Nkurunziza igihano cyo gupfa. Bwamwagiriza yuko ari we yagize uruhara kugira ngo hategwe izo mine mu gihugu ca Bujumbura zahitanye abantu benshi. Mu gihe rero haba amasezerano y'Arusha, leta y'u Burundi yaciye ifuta igihano yari yaciriye Petero Nkurunziza. Ico rero bagifuse muri casier judiciaire, kuvuga ngo uhawe amnistie
uba wejejwe. Voilà. Mugabo uhawe grâce présidentielle icaha canke ivyo wari wakoze biguma muri casier judiciaire. Ibi nibaza ko vyumvikana. Mu 2015 Petero Nkurunziza yahaye ikigongwe abari biyamirije ikiringo ca gatatu ciwe. Yatanze imisi 5 ko boba bishikanye. Umva rero yuko iyo uhawe amnesty, ikigongwe bita amnesty, casier judiciaire yawe ciba vierge canke tuvuge yuko uba wejejwe. Voilà, ubu nibaza rero yuko mutahuye itandukaniro riri hagati ya grâce présidentielle na amnesty. Kino gihe abagirijwe ko bahatswe gutembagaza ubutegetsi mu 2015 abo bakaba bari inyuma y'igihugu, turasavye yuko bohabwa ikigongwe canke amnesty. Izo condamnation bagiriwe hanyuma bagatwagwa ivyabo, amazu n'ubundi butunzi, turasaba yuko leta yobaha amnesty hanyuma bagasubirana ivyabo. Abari ku butegetsi kino gihe no kuvuga aba CNDD-FDD bibuke ko nabo bagiriwe ikigongwe, nabo bakigirira abandi. Turasabye kandi ko abapfunzwe bapfungiwe ubusa umukuru w'igihugu yobapfungura atakirinze gusabwa. Aha ndasubiye gutera kamo kugira ngo uyu mwafande Nzeyimana Joseph arekugwe kuko apfungiwe ubusa. Ariko ararenganywa cane gose. Eka n'abandi bose bapfungiwe ubusa barenganywa. Turasabye umukuru w'igihugu ko yobafasha akabarenganura nabo bakidegemvya. Nizere yuko kino cigwa agitahuye. Imana nibahezagire. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage. Mufyonde no kuri kakazogera.